nuko musanzwe bizi kitabe twatsindiye agashimwe mwisi yose kerekeye guteza imbere abigeme. Rero muri yo objectif nyene tubandanya twati ko twatsindiye agashimwe ikatubandanye twigisha na benshi tuzobandanya dushinda n'ubushimwe bwinshi. Rero nta bahungu twibagira mugabo tubaza ko nkuko igihugu kigizwe mu bwinshi n'abigeme tukwiye guhindura uko dufata abigeme mu gihugu. Nitwabafata neza abigeme tukabona ikibanza gikwiye igihugu cyose kugenda imbere tuzotera imbere mu byo byose bikenewe. Twabonye yuko musanzwe abigeme mu Burundi baciye ubwenge bose tujye kugiranya n'abandi bigeme b'ibihugu mugabo hariyo imico yacu twabemeje yuko atabuhinga bashoboye. Rero mu kubahimiriza abigeme twama tubahimiriza mugabo n'abahungu bari kumwe ko ababigeme bigisha n'abahungu barakorana. Rero nituko turegiza imbere abigeme gusa bose tugize imbere n'abahungu. Rero mugambi wacu nuko tutegeza gushika mu gihugu cyose. Hama rero twege mu buryo bwacu nitubishoboye twenyene. Ico bituma tuvuga tuti nta terambere rihari ushaka gushika ko ukora wenyene. Rero dukora twebwe twavuye kuri Université ya Ruyigi, Université ya Gitega, two turahimiriza amashuri nkuko tubikora tuti ni muze dukorera hamwe. Ingorane dufise ngaho mu Burundi uko abantu badakorera hamwe. Uburundi turafise uburyo, turafise n'incabwenge mugabo ntidukorera hamwe. Nidusangira uburyo, nidusangira ibintu ubushobozi buhari mu gihugu. Rero twebwe tubaza yuko nitwako ivyifuzo byacu kandi sobishikako nkuko twaronse abo twaganira no munsi Gitega kuri Université Polytechnique aho twaganira mu Ruyigi bavuze ati ni muze dukorera hamwe. Rero tubaza yuko uyu mugambi wacu uzoshika mu gihugu cyose mugabo si twe gusa mugabo uzoshika hose dufatanye n'abandi twanye n'amashuri na leta kuko kanasinda turakorana na ministere n'abajejwe teyise mu Burundi ubuhinga bwa none. Tubaza rero ko ari ikibazo coroshe twese twafata umugambi wo guteza imbere igihugu. Tubigisha ingene bashobora kugira presenter ibyo bakora bagakorekta amadone baciye ubuhinga bwa none bitwa langage de Python bakametriza bagapresenter ama resultats mu buryo bwiza. Icya kabiri harimo nico bita mentora mu fait ni twabonye yuko burya kugira ngo dutere imbere ubukeneye umuntu gufata ukuboko kandi uyu muntu afata ukuboko natse ko ari mu Burundi gusa tsako ari umuntu wese mu isi yose yifuza guteza imbere yo gucira inzira yo kumurikira inzira. Rero ababigeme bose ari mu mugambi barafise umuntu wese amufasha baganira mu bwo buhinga akambwira ati none wize gute ofise umugambi we no gufasha iki. Nubwo ko benshi muri abo bantu abanyamahanga bamwe ba muri leta z'umwe za Amerika abandi ba muri Afrika bavuze ati reka twe tushikira umugambi. Rero icya gatatu naco harimo kwigisha ico bita gukora soft skills mu kirundi gitomore no ni kwigisha kwisobanura kwigisha kubana n'abandi gutorera inyishu hamwe. Ico navyo twabigishije biciye mu yandi magazation yadushigikiye. Rero harimo ibintu bitatu. Rero icya kane nuko abafise imigambi yabo tubafasha kugira ngo bashikeko mu byo twama dukora ngaha twama tuti byateza imbere igihugu cyose. Mu guteza imbere igihugu naho ni guteza imbere abanyagihugu mugabo turazi yuko mico yacu abigeme bari inyuma mu by'ubuhinga bwa none. Rero kubera iki twama duhimiriza abigeme ko turazi yuko duhimije abigeme bakatangwa kwijukira ubuhinga bwa none bizotuma n'abandi n'abagabo bose bavuga ati twasizwe natwe reka twongereze vitesse twongereze umuvuduko.